Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be no ku bategetsi batandukanye. Kengurukire cyane dukomera amashi umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Turazinanye, twaragendanye, turabajama, twasangiye akabisi n'agahiye. Nta mugani wamubayeko ntabonye, none naragize amahigwe, turasangira no kurongora mwebwe abarundi, turajana ku rugendo rumwe. Muri iyi myaka 5 jewe narabonye yuko yambereye kirumara, kuko yambereye icishimikizo. Sinari gushobora gushikira abarundi bose, ariko kubwo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD n'icegera ciwe twarashoboye twese kwegerana, abarundi baregerana, ibiswi vy'inkona biregerana, imbonerakure ziregerana, n'abandi bagumya banga. Akana karyo ko gushimira iyo Mana iguma itwungira ubumwe. Ivyo rero twakoranye sibike. Inama komite nkuru y'umugambwe yarakoranye mu 2024 irabaho tugejeje ikivi, turabona ko ikivi kigenda neza, nico gituma kuri imyaka 5 amaze natwe tumukeza, tumukomera amashi mu kumukeza. Dushima yuko intambwe umugambwe wagiye uragira ntigera isubira inyuma, ni intambwe ku ntambwe. Ahubwo mbere hari n'igihe twabona bibi, mugubu tugeze kuri vyiza. Mu gihe muhira kwa Reverano Ndikuriyo bariko baringina insinzi yuko Reverano Ndikuriyo yaronse ikiringo ca kabiri, ni ikiringo kigira kabiri kizomushikana mu mwaka wa 2031 utanguriye muri uno mwaka wa 2026. Ikiringo kigira kabiri Reverano Ndikuriyo aronse kugira ngo arongore umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Reverano Ndikuriyo yakejwe n'abategetsi batandukanye mu gihugu, kuva ku bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika kubo ku mitumba hasi. Gusa kandi nanone President Evariste Ndayishimiye hari ivyo yatangaje no munsi benshi bagira ngo benshi bahita babona ko hagati yabe na Reverano Ndikuriyo hoba hari ubumwe. Varisito Ndayishimiye yagize ati Ndikuriyo bararondeye icaha bamwagiriza, baca bavuga ngo ntazonshigikira mu mwaka wa 2027. Ivyo mukuru w'igihugu yabivuze mu gihe hagombaga guca habikoraniro kaminuza ry'umugambwe uri ku butegetsi ngo atogwe inzego nshasha zawo. President Ndayishimiye asanzwe arongoye urwego rw'inaribonye za CNDD-FDD. Mu kiganiro yariko agirana n'indongozi nkuru z'uyu mugambwe yavuze ati harabahora baza gutondiwe ngo mbe kutatu defanda, nawe ati mu mafuti ntabirirwa baravuga ngo uburakeye tuveko. Ubu bavuga ngo kongere ntizobejo ngo natuveko. Bararonde icyaha bamwagiriza, icyaha kimwe bamwagiriza ngo ntazonshigikira komba kandida mu mwaka wa 2027 ngo nico cyaha afise. Ca ndababwira nti ninde babwiye ko mu mwaka wa 2027 ndabishaka, nti ahubwo ni yaba atabishaka tuvuga rumwe, ahubwo ni yaba atabishaka tuvuga rumwe. Ahoho azomfashe agumeho uwo muruho ndawuveko. Umukuru w'igihugu yabandanije ati ubonye uri umutegetsi ukabona bavumye ucumenya ko uri gukora neza. Hariho abantu numviriza amakuru yabo rero, iyo bamvuze neza nca mvuga nti namenje. Ukumva Pacifique uvuze neza ubutegetsi bw'u Burundi uzocumenya ko twamenje. Akaduhezagira Pacifique na Bob Rugurika ukazumva bahezagiye ucumenya ko twamenje, ariko numvise bamvumye nca nkomereza aho nyene. Mwijambo ryiwe yagarutse ku vyavuzwe ku mushikiranganje w'ubutunzi ati harya bariko bamwiruka ko kubera yakoze ikibi. Umuntu acibereye akayoya ntuzewe nta kibi arakora, umugabo baramwiruka ko atakiba arakora. Varisito Ndayishimiye yerekana kandi ko hari abahora bamwandikira nk'umuntu bakamwitiranya n'urwego. Ahagira ati harabuze umuntu angaya ngo ni Kaneva. barabanyandikira message mbeneva ngo we haryo yakomeye nanje nti ego ndakomeye cyane nguru umusazi
hariho abantu banyandikira uko nyene mugabo njewe nca ndakubwira nti uragahezagirwa n'Imana rugira vyose uzobe nk'ikindi mugabo ntagira ndakubwira ko ari umutwaro urazi kurara utaryamye abandi biryamiye. Muri ico kiyago Varisto Ndayishimiye yabandanije avuga ko n'abandi buca baba bakuru b'igihugu uti ntimwirirwa muravuga ngo azotuva ko ryari aha nta barimwo birirwa bararirimba bati umwaka w'ibihumbi 2027 iranse kugera. Aya ni amajambo Perezida Varisto Ndayishimiye ubwiwe yatangaje ku mugoroba w'ejo ubwo hagira hatangure ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryagombaga kuba uno munsi. Gusa kandi tugarukiye kuri ibi kandi bamwe bati ikintu gihambaye Reverano Ndikuriyo yakoze muri uyu mwaka nuko yashoboye kwibagiza ijambo ry'umukuru w'igihugu riheza umwaka. Ku itariki ya mbere nzero y'umwaka w'ibihumbi 2022 abatari bake bari ko baragaruka ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Benshi rero ku igenekerezo ya kabiri nta wari ucibuka ko Perezida Ndayishimiye yashikirije ijambo. Ibibazo bihambaye vyose twabisanze kwa Reverano Ndikuriyo kurusha mu ijambo rya Perezida Ndayishimiye. Ico Reverano Ndikuriyo yakoze ni ugushira umukuru w'igihugu na leta aho bibananira gufata ingingo kuri fomi ndetse no mu majambo yatangaje ku munsi w'ejo mu masengesho y'umugambwe CNDD-FDD vyarumvikanye cyane ngo biragoye kumenya ko n'ibindi bisata umushikiranganje Ndikumana yari yerekanye ko vyamunzwe no konona amatungo ya leta be no kuyasahura harimwo anagesa iyo bakwa ry'amazone ko ari ico leta izoshobora kubikora ko kubijanye na fomi hoho leta yandayishimiye ngo vyo isaba guhangana n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo hafatwe ingingo. Burya Ndikuriyo ngasa nuwateye Ndayishimiye ariko atamuvuze. Ngiyo rero wifatiye mu gahanga umushikiranganje kiri muri leta kandi uzika kunzwe n'umukuru w'igihugu ngiba ari inzira y'ubwenge yo gutera agatsinde umukuru w'igihugu. Ikindi gikomeye Ndikuriyo yerekanye nuko ari we yarafise ijambo rihambaye ku bibazo bikomeye vy'igihugu mbere no ku bibazo ubundi birabwa n'umukuru w'igihugu ivyahandi bita domaine réserve du chef d'état de l'état. Aha ni nko ku bibazo vy'imigendanire n'amakunga aho Ndikuriyo ari we yatangaje ko umupaka wa Gatumba uzoguma wugaye gushika hugura imipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Ivyo akabivuga leta n'umukuru w'igihugu atavyo baratangaza ngo niho ku kibazo c'igisoda aho Ndikuriyo ari we yatangaje ko Burundi bugifise ingabo muri Kongo. Ndikuriyo kandi yakoze intambwe ya mbere yo kuba ushobora kuvuga ivyo leta idakora neza. Aho ni nk'igihe yerekana ko kubona ifumbire ibura mu gihugu ari ikosa rya leta atari ikosa rya fomi. Yarerekanye kandi ko hari abashikiranganje bataza akazi kabo afatiye kuri fomi ahasa n'uwerekanye ku rwenge ko Ndikumana yavuze ibitamuraba. Ngi rero yabaye isa n'intambwe ya mbere ushobora kuzohiganwa n'utwara uyu munsi mu kuzokwerekana amakosa ya leta yiwe. Ikindi gikomeye cyane kandi muri CNDD-FDD ngo nukwerekana ko ushigikiwe na Ndikuriyo abakomeye kurusha ushigikiwe na Ndayishimiye. Muri CNDD-FDD hari ijambo rikomeye bagendera ko ngo begamira umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe. Ikizoba kuri Ndikumana kizoba ikimenyetso cyo kwerekana umugabo wari we hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo. Ndikumana ngo uzokumva canke azoshikirwa. Bamwe bati ico abenshi bo kwitega mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 nkuko vyagaragaye mu ikoraniro kaminuza ry'uno munsi kandi ngo Perezida Varisto Ndayishimiye n'ubundi nawe arashobora kuzotogwa mu mwaka uza kugira ngo azohagararire umugambwe uri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu. Tukiri mu gisata ca politike kandi reka tubandanize no ku bindi biriko biravugwa mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Ariko kandi ngo abarundi babona ababaserukira mu makungu. Muri Kigarama umwaka uheze hari inkuru igeze kuja ahabona yabaza abarundi bari mu bihugu bitandukanye vya Afrika na Arabia Saudite babona abaserukira uburundi muri ivyo bihugu. Hari abatari bakibishuye. Ikiboneka muri rusangi nuko henshi abarundi babona ko ababaserukira ataco babamariye. Bibaza ko mu vyo bajejwe badashiramwo ibijanye no gukingira abarundi. Ariko naho biri gutyo inyishu ntizisa ku ambasaderi bose. Wavuzwe neza kurusha abandi na ambasaderi Jules Ndihokubwayo ari Kampala mu Buganda. Nkuko vyari vyitezwe kandi ubufisi ishusho mbi cyane na ambasaderi Laurentine Nzeyimana ari Dar es Salaam muri Tanzania. Ku ambasaderi 12 babajijwe abishuye babashize mu migwi 3. Hari bane bafatwa ko bagerageza gufasha abarundi uko bashoboye rwose. Hari bane atakinini bavugwa ko hari abandi bane barushanya kwidogerwa. Icadutangaje nuko kuba ambasaderi ari mu gihugu abarundi bagorewemwo cyane atari cyo gisigura ko leta yidogerwa cyane.
Reka twibutse ko abambasaderi bose ari abanywanyi ba CNDD-FDD, nukuvuga ko ivyumviro vyabo vya politiki atari vyo bisigura ko ambasaderi aheza akidogerwa canke agashimirwa. Abambasaderi rero bashimirwa naba bakurikira. Hari ambasaderi Jules Ndokubwayo w'i Kampala mu Buganda, uyu niwe azi imbere muri bagenzi we. Abarundi bari muri gihugu ca Uganda bavuga ko General de Brigade Jules Ndokubwayo agerageza kwegera abarundi. Hari n'abatangaza ko adatandukanye abarundi. Hari abatubwiye ko yitavye n'ibikorwa vyo gushingura abarundi bakenye bapfiriye mu turere twa kure ya Kampala, aranafasha mu bijanye n'uburyo. Hari n'abaduhaye ubutumwa bwo gushima bipfuza ko bwomushikira. Uwa kabiri ashimirwa cyane ni ambasaderi Verine Butoya ari Rusaka. Yari mu gihugu abarundi baboneramwe amagorwa menshi cyane, ariko abamaze kumwitura bavuga ko yakira neza abarundi, ko abumviriza kandi akarira abo bakorana yasanze bariko barasaba ibiturire canke batevye dosiye z'ababitura. Hari abatubwiye ko bashimye babonye yishikira hari hishwe umurundi, kasohora itangazo iyo hari uwishwe kanasaba inzego za Zambia gutohoza. Abarundi bari muri Zambia baravuga ko Everine Butoya yatandukanye nabo yasubiriye, ariko kandi bamusaba ko yoshira ingufu ku gukurikirana ibibazo by'abarundi na cyane cyane akishikira mu bibanza byinshi bapfungirwamwo, akabona akarenganyo abatari bake bagirirwa, maze akanavugana n'abategetsi ba Zambia uko ivyo bintu vyohagarara. Benshi kandi bakifuza ko yoganira n'abarundi bafise ibibazo by'impapuro bakarabira hamwe uko ico kibazo cotora umuti. Hari abaduhaye ubutumwa bwo gushima ngo tubabahere ambasaderi Verine Butoye ku vyiza yabakoreye atabazi. Uwa gatatu ashimwa ni ambasaderi Jacques Yakubu Nahayo ari Riyadh muri Arabia Saudite. Uyu nawe nyene ari mu gihugu abarundi baboneramwe amagorwa menshi cyane abakenyezi. Naho rero vyifashe gutyo, abatwandikiye bavuga ko ugize Imana karonka inomero yiwe amwandikiye ikibazo gica gitora inyishu vyihuse. Ibi natwe turavyemeza kuko abakenyezi batwituye muri izi ndwi zibiri ziheze, abo twaye inomero yiwe bose baratunganirijwe mu kiringo kitarenga n'imisi 3. Uyu mu ambasaderi arafasha abarundi ariko ntiyimenyekanisha ngo bamumenye. Ngo vyiza yogerageza abarundi bose bari muri Arabia Saudite bakama bazi uko bamutora mu gihe bagize ingorane n'ubundi bari muri ico gihugu. Ambasaderi Omari Ntezimbere ari Cairo mu Misiri, naho abarundi bariyo cyane abanyeshuri bavuga ko ari umuntu aciye bugufi kandi yakira bose bitagoranye. Bakavuga ko ibibazo vyaba vyumviriza kandi akabishikana i Bujumbura, nayo nyinshi zishobora kugorana kuboneka. Abarundi bavuga ko bagiye muri ambasade Cairo bumva ko bari iwabo koko, nkuko abanyeshuri biga muri ico gihugu ca Misiri bavyigana. Hari umugwi wa kabiri w'abandi bambasaderi, akaba ari abambasaderi bidogerwa. Uwa mbere yidogerwa ni ambasaderi Laurentine Nzeyimana, uyari Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Uyu niwe ambasaderi yidogerwa ku rugero rudasanzwe. Amagorwa abarundi babonera muri Tanzania ntagira izina, ariko Laurentine Nzeyimana ntiyerekana ko bimuraje ishinga. Yize muri Tanzania arazanye n'abategetsi ari kizunguvu ntazikoresha mu gutabara abarundi. Mu bihe bimwe Laurentine Nzeyimana azwi ko ashobora gukorana n'inzego za Tanzania mu ntumbero yo gufatisha abarundi batavuga rumwe na CNDD-FDD. Muri kino gihe heze ivyo kwirukana impunzi z'abarundi, nta cizere ko azofasha gutabara bene wabo. Ambasaderi Agricole Mwamba Ntirampe bari Kinshasa muri Kongo. Uyu abarundi bari mu mihinga itandukanye ya Kongo baramwidogera ko ataco yigera avuga iyo bariko barakandamizwa batangishwa amafaranga atumvikana. Bakavuga ko batarigera bamwumva avugiye umurundi arenganijwe, bibaza ko ashobora kuba yitwararitse ibijanye n'intambara gusa. Haraza ambasaderi Willy Nyamitwe ari Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Benshi bamuvuga abatwandikira cyane n'abarundi bari muri Sudani y'ubumanuko, kimwe mu bihugu Nyamitwe araba. Bavuga ko batigera bumva Nyamitwe ku bibazo bibahanze, bakamwagiriza ko avangura abarundi afatiye ku vyiyumviro vyabo. Hano benshi bagaruka ku nama yigeze kubakoresha ijuba muri Sudani y'ubumanuko, aho bavuga ko abatumiwe hanini bari mbonera kure n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Abarundi bari Addis Abeba bo bafatanya Nyamitwe nk'umunyamayeri azi kuneka abarundi mu rwengo rwinshi cyane. Muri urwo rwenge nyene aravuga ko abangamira bamwe mu barundi bakora mu nzego mpuzamakungu, akagerageza kwirukanisha badakunda. Hanavuga kandi ko yoba yiyegereza inzego z'umutekano ku kibuga c'indege ca Addis Abeba zize zimufatire bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaca. Nkuko yamye rero amabanga arimwo ayakoresha mu kugwanya ng'abarundi bene wabo. Haraza kandi ambasaderi Alexis Bukuru ari Pretoria muri Afrika y'Epfo. Iki ni kimwe mu bihugu abarundi bahuriramwe n'ibibazo bikomeye vy'umutekano.
Alexis Bukuru ntaco yigera bivuga ko abarundi baramwidogera ko abaha impapuro zo gusubira mu Burundi ariko bagera ku kibuga c'indege bagafatwa ntabatabare kandi ariwe aba yabahaye izo mpapuro. Muri kahise kiwe Alexis Bukuru azwi nk'umwe mu bakoranye n'iperereza ry'u Burundi ndetse agafatisha benshi. Gahageze hose akora ivyo kuneka abarundi bahari na cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakorana, arabatanga ko raporo zishobora kubakwegera. Rero tukabandaniza ku mugwi wa nyuma, aba akaba ari abambasaderi atakinini bavugwa ko hari abambasaderi bane ataca abarundi bashima ko bavuga ko harimwo ambasaderi Edouard Nduwimana ari Abuja muri Nigeria, yajejwe ibihugu vyinshi vyo muri Afrika y'uburengero. Rero nta kinini abarundi bari muri ivyo bihugu bamuvuga ko. Abari muri Benin nibo batwandikiye ko iyo hari umurundi agize ikibazo gikomeye kikaja habona Edouard Nduwimana ahora bandikira akabaza ivyo ari vyo. Hari abandi bavuze ko hari imbonera kure bakorana mu ntumbero yo kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri Benin. Haraza kandi ambasaderi Nestor Bankumukunzi ari Rabat muri Maroc. Uretse ko ari umambasaderi ataco wenyene yandika ku buzima bw'abarundi muri Maroc, nta numwe mu bariyo yatwandikiye ngo agire ico amuvuze ko. Hakaza ambasaderi Elizabeth Magirasoni ari muri Algeria, birashika agashira habona amafoto yahuye n'abarundi cane cane abanyeshuri hamwe akabikora mwambaro wa CNDD-FDD. Abarundi bariyo ntaco bamuvuga ko. Hakaza ambasaderi Verine na Habonimana ari Nairobi mu gihugu ca Kenya. Uyu nawe nyene nta kinini abarundi bariyo bamutubwiye ko. Abari mu nzego hari benshi batwandikiye ko batamuzi. Abari mu nzego z'imurira kure zikunze kuvugwa ko zicunza abarundi baba muri Kenya bo barandika ko bamuzi ariko nta kinini bamuvuga ko. Uyu Everine kandi Habonimana akaba asanzwe ari ba mwana wa President Ndayishimiye, umukobwa wiwe akaba aherutse kubakana n'umuhungu wa President Varisito Ndayishimiye. Mu gusozera rero hari umwe mu bahoze barongoye imigendanire y'u Burundi n'amakungu yatwandikiye ashima ko dutanguye kuvuga kuri kino kibazo kubera ubundi atanumwe akurikirana ivyo abaserukira u Burundi bakora hanze. Yaravuze ko ambasaderi b'u Burundi n'abafisi ibibazo bikomeye, uburyo buke cyane kuba benshi baraba ibihugu vyinshi, kuba mu vyo batumwa ikico gufasha abarundi kidashemeye ahubwo batumwa gucunga abarundi batizewe n'ubutegetsi, kuba ari bake cyane baje muri ayo mabanga barize canke barakoze ibijanye n'imigenderanire n'amakungu n'ibindi. Ubutumwa bwiwe nabwo tuzobugaruka ko. Hari abatubaje impamvu kandi tutashizemwo ambasaderi w'u Burundi Kigali mu Rwanda, kandi twari ko tuvuga abo muri Afrika cyane cyane. Aha no kubera cigiye kinini ata ambasaderi w'u Burundi yuzuye ari Kigali, hariyo icariho ciwe canke se witwa charge d'affaires. Hari abadusavye kwandika ku bambasaderi bari Buraya, ku mugabane wa Amerika no muri Aziya. Abo nabo tuzobagaruka ko. Cyo twabonye gikomeye nuko kwitwararika abarundi bari hanze bivana n'umwambasaderi. Ngo ubundi leta y'u Burundi ntiboneka ko ibiha agaciro. Ubushikiranganje bw'imigenderanire ntaco bwigera buvuga ku magorwa y'abarundi bari mu mahanga. Birahambaye rero ko abarundi bari hanze batangura kuza baraduzijwe kugira leta y'u Burundi tahure ko nabo ibajejwe, kugira n'abambasaderi batahure ko hariho amaso y'abarundi bakurikirana mu vyo bakora vyose. Rero amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba, ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenzi babo barosubira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba iba biriko biravugwa mu gisata ca politike, agateka kazira muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko. Nandi menshi turiko tubatohoreza, ntimuze kuja kure yacu, ni mu mwanya Numuza TV Mari bahezagire.